ni equilibre cyane kandi twanabonye na Bayern Munich nabo batsindwa ibitsindo 5-4 na equipe ya Paris Saint-Germain mu bigaragara nuko mu match zibiri zose zimaze gukinwa bisa naho bitaramara kurangira mbega mu minota mike muri finale twokwitegayo ama equipe ayahe ndetse niyo mu biravye ku ma equipe mubona agiye gushika muri demi finale ni yehe equipe mubona igiye gutwara igikombe cha UEFA Champions League cy'uno mwaka nubwo turisunga ibintu bihari uretse ko n'amahigwe abaho muri mupira w'amaguru gasanga ibintu birahindutse ariko mu bintu mubonesha amaso hagati y'izi equipe zigira kuri zine zimaze kugira mu kimwe cya kane gishicanye nako kimwe cya kane gishicanye nize equipe mubona zifise ubwo bushobozi ndetse zinafise nayo mahigwe kugera muri finale ya Champions League y'uno mwaka hanyuma ni iye equipe imwe iyo mwihweje mubona yo bigiye novuga gutwara igikombe cha Champions League cha 2026 Rotu Budapest bose bararaba amaso harasigaye iminota 90 muri 180 bagomba gukina kugira ngo isi y'umupira w'amaguru imenye Ninde agiye kugera finale hagati ya Atletico Madrid na Arsenal Ninde agiye kugera kuri finale hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich nk'ibisanzwe ubwo no kuri YouTube namwe turaraba ibyimviro mwaterereye yes jewe mbona hari ukuntu byahindutse paraporo y'ibyo twahora tubona ubushize ukabona ekipe yahereye hanze gahereza muhira hariho avantage yari hari paraporo yakiriya gitsindo cyo hanze byari ibintu nk'uburugero Arsenal abona ko yatsindiye ku kibuga ca Wanda banganije kimwe nk'ubu Arsenal yiziritse bakacibanganya nk'ubusa ku busa Arsenal directement kaba irasezereye Atletico Madrid cyo kimwe nuko Atletico Madrid yagiye kwa Arsenal yasabwa bibiri ku bindi canke ibitsindo birenga kimwe ikishura iryo deni cyo kimwe nuko Atletico Bayern yasizemo ibitsindo bine ku kibuga ca Paris Saint-Germain byari kuyisaba byinshi cyane Paris Saint-Germain ku ruhande rwayo kugira ngo igere hari ariko ubu barakina nkaho atakintu na kimwe cabaye baraharura ibitsindo simple iyo wabitsindiye birakuraba baraharura ibitsindo namba Paris Saint-Germain ubu nayo ije igatsindwa 5-4 ni prolongation nambi ije igatsindwa 2-1 ni prolongation nambi ije kagira gutya ni prolongation bivuga ngo iyo facteur nayo ari ukuntu iri avantage ama equipe nimwe namwe bigatuma prediction umuntu ashobora kugira amakenga jendavye reka mpere kuri iyi match yarayibaye mbonye approach ya Arsenal mbona ari equipe rimwe na rimwe Arsenal ni equipe mbona adu ni equipe so far ntiratsindwa iracari unbeaten muri Champions League ntiratsindwa ariko kandi tuvyemeranye ko Arsenal quart de finale yakinye ni match yakinye mu ijoro yewe niyo yakinye muri huitième de finale bakina na Livecontroller si match zisamaje si match zisamaje si match ziremereye si match zo kuvuga ngo hari ibintu tubona Arsenal ikina biremereye cyane uretse bisa nkaho kudefanda ibyo bakina mu ntango ya sezo bisa nkaho babihinduye yes kuko iyi Atletico Madrid yarayibananije bari bayitsinze 4-0 iyi equipe ya Arsenal yahuye na Inter de Milan yitsinda 3-1 ubu rero hari ukuntu mbona atake yabo utsinze uyu munsi ejo ntazotsinda ububona Camavinga yagakoza bakubesha umenga ari karatsinda uyu muvandimwe Seki uyu nimero 10 uyu yasubiriye Saka Bukayo Saka uyu muvandimwe Nonichu kunonso Madueke ariko ku munsi we yagize match nziza nivyo ariko ibaza mu wing ushaka kwevariwa muri D match nta gitsindo nta assist ushaka gusanga ibintu akora ari ivyimbura
nari ngiye gutukana ngo ni nk'ivyimbura kimaze ariko burya umuwinga ariko Arsenal mu bintu vyejo yakinye bisa nkaho nta bawinga yari ifise nta bawinga beza yari ifise boko nese hari abisanzwe ifise erega nibajya nyene nese uretse uyu muwinga wabo yajemwo amazi imisi agwaye we nitwamujija performance yagize ahora agwaye ariko abandi ntibarimo Martinelli ntiyarimwo ntiyaranarimwo noni ako nawe nta kigenda kuko none yavanye muri Chelsea n'urwego n'ubundi ruto nawe urakoze rero aba Arsenal abifise nabo bagomba kuyishikana kuri finale canke tukabashira ku rusyo je ndiko ndaraba Arsenal malgré ko ari match izokwakirira muhira nitahindura umukenyero wo gukina Arsenal nitahindura la façon de jouer kugira ngo iraba uburyo ikina ko nabanye match yo kumugoroba Arsenal yahora ironka ama set pieces Arsenal yahora ironka amakufra yagize kufra imwe kuri standard za Atletico Madrid wejo nta nizo barose hariya kuri YouTube nibaza ko bariko barabibona yego mbwira namwe muratomboza nta kibazo no kuvuga urahitamwe equipe ubona ni kibazo cabajije ngo UEFA Champions League no wahe Mugwi uha Amahigwe yo gutahukana ico gikombe nabo baze barashira ko nta kibazo na kimwe tubandanye yego uriko uravyumva je rero mbona Arsenal match retour ko narabonye match retour bakinye na Atletico Madrid bakinye na ntuze na ni equipe ya Livecontroller nabonye match retour bakinye na Sporting mbona Arsenal yakina ibintu bidesamaje Arsenal kuva muri irajyama ku bintu kandi uvuze ngo ibintu byo kuryama Patrick Arsenal kuva muri WTM de finale nta bintu byiziki uvuze ngo ugomba kuryama Atletico yoryama kukurusha yego peut-être niyo tworaba karite ku mukinyi maybe bari aba defenseur ba Arsenal babiri nibindi bintu ariko wumve ngo iriya equipe ifise muzamu nayo mwiza burya Obaraka ari mu bazamu beza kandi afise niyo experience ako na David Ryan ni mwiza ndiko ndavuga nyene karite y'abakinyi bashaka kugumana mu mukino bitandukanye burya na Atletico Madrid bro bari abawinga ba Atletico Madrid Nuriya Juliano Alvarez paraporo na karite asanzwe afise yo gutera ama set pieces ndavuga amakufa uriya mwohura kamanika kufra we ukirukanza ukagira hamwe hariye je mbona ni match n'ubundi ni senkane ariko je Amahigwe manini yiya urabona ari equipe n'ubundi jewe ndabona je hano ndaha Amahigwe Atletico Madrid nacicanganye Atletico kugera muri demi finale kugera muri finale aho kugera muri finale nako iyi match ya Paris Saint-Germain na Paris Saint-Germain hano sinteba nagize ubwoba nagize amakenga ariko bidakuraho ko n'ubundi jewe nkihagaze ko je burya nizerera mu mumenyereza kuruta abakinya sanzwe afise je muri Atletico muri Paris Saint-Germain nizereye muri Luis Enrique nagize amakenga ko nimero kabiri wiwe atazokina demi finale retour ntabwo Ballon d'Or Afrique Ashraf Hakimi agomba gukina match ikurikira sivyo ariko still nubundi kuko ifise umumenyereza ashaka kugira mayeri ni match zose ziri tafu nta kintu nakimwe kiraba decide par rapport na resultat twabonye 1-2 5-4 nuwo sinze 5-4 nawe nyene ntaco yo kwiratira igiti kimwe s'ishamba na Arsenal banganije na Atletico Madrid nayo yagomboye byose ni kimwe gusa nimba vraiment je ndabona Paris Saint-Germain kuri finale na Atletico nibaza ko ni na makipe yose ageze muri demi finale bisa nkaho niba hari abantu benshi bavuga ngo finale yagakwiye kuba ari Paris Saint-Germain na Bayern ati niyo match tubona ko yari gakwiye kuba ari finale gare ko ayandi makipe anavuga igare ko match Arsenal na Atletico Madrid hari ukuntu babona kumenga ni na makipe yose yashitse muri demi finale ariko umuntu wese atabibaza kuravye urugendo Arsenal yagize muri WTM de finale ukaraba makipe kuntu bagiye barayakuramwo match bakinye kuri Livecontroller nibo yabayagarutse ko karaba match bakinye kuri Sporting match nubwo akazi bagakoreye hanze ariko bamaze gushika muri novuga ngo mu Bwongereza biza kuba vyanka ni Arsenal ubona ko inyuma yaho baboneye ko sinzi ko babaye perturbe nuko nubundi bari kwiruka no kuri Premier League babona ko bamaze igihe kinini biruka ariko vyanse ko bayishikira neza ni Arsenal ubona ibintu batanguye bakina mu ntango za sezo bisa nkaho byahindutse Kachugendo karaba rero ni Atletico Madrid ya confidence jo kuba yadugijwe nuko akuye mu equipe ya FC Barcelona bakavuga ngo
petete ko kuri twebwe bigishoboka ariko je ndavye Arsenal rwego no ngo intango bagize na parcours yabo y'umwaka muri Champions League ukuntu nubwo bari unbeaten ariko ushobora kuvuga ngo bakoze bagize match nire nyinshi ariko navyo bigaragaza ko ari equipe nziza ishobora kuba ifise yo consistency yo kuvuga ngo twebwe ntidushobora gutsindwa muri izi match za Champions League. Nico kintu cyonyene jewe nshobora gushingira ko nkavuga ngo Atletico Madrid nayo ntigeze mbona igihe kinini ibaseriye mu bijanye no gutahukana ibikombe canke kugera kure muri ibi bintu vya Champions League. Ni byizo kandi de finale barazigiramwe izo witiem barazigiramwe ariko ugasanga hahandi nyene umuntu akeneye kubona Diego Simeone ko nawe yabaye umumenyeza kumakomeye mu bijanye no gutahukana ibikombe bigiye bitandukanye ugacumubura. Nivyo rero mvuga ngo je kubyo wanje ndaha Amahigwe equipe ya Arsenal kishobora izo biri determine izo biri mu rugo izoba novuga ngo Julian Alvarez mu gihe sinovuga ngo niwe mukinyi bafise mwiza gusumba abandi muri Atletico Madrid ariko numo makinyi ya equipe igira ko mu gihe nubundi bataba mufise nko muri match rero byoca biba bibi mbona Amahigwe menshi je kubyo wanje afise equipe ya Arsenal kuba yogera kuri finale hagati ya Atletico Madrid na equipe ya Arsenal. Ugacugenda ukaraba kandi kuri match ya Bayern na Paris Saint-Germain match bisa nkaho nta numwe yovuga ngo ni naka yabandanije canke ni naka zobandanya. Ni match twabonye ko match yari igoranye defense ya Paris Saint-Germain bisa nkaho yagowe impande zabo za Nuno Mendes ukagenda ku ruhande rwabo kandi rwa Ashraf Hakimi bisa nkaho gwagowe n'ubusatirizi na trio ya equipe ya Bayern igizwe novuga ngo na Luis Diaz ukagira Michael Olise yabaye mwiza cyane gusumbo twaratubona mu uyu mwaka ugacugenda ukaraba kandi Harry Kane mu basatirizi beza nimero 9 ariko kandi bagomba no kugukinira byinshi bigiye bitandukanye mu kibuga. Novuga ko banagize amahigwe make equipe ya Paris Saint-Germain mu gihe yo bidafise n'ubundi Ashraf Hakimi muri match retour bishobora no mundi kuzoza bikabagora. Tuzoshobora kuzobona n'ubundi match nkiyo twabonye muri match ari tukazobona myibitsindo byinshi ku mpande zose cyane kuri equipe ya Paris Saint-Germain ariko kandi nayo tukabona itsinda kuko nimwe ma equipe nayo ifise ubusatirizi bukomakomeye kuko ufise Ousmane Dembele ufise Doué ufise Kivic biragoye kugira ngo urangize match tutabonye habonetsemwo igitsindo muri novuga ngo muri equipe mwahuye. Je kubyo wanje mbona Bayern inguvu Paris Saint-Germain yagize iri muhira iri Parc des Princes ibona abakunzi bayo igaterekamo ibitsindo bitana ariko bikanka ko babimente na kugira ngo Bayern indi bigombora hafi kubikuraho byose. Je mbona kugenda Allianz Arena naho Bayern zo bifise novuga ngo izindi nguvu ziri nyuma z'umufana ariko kandi ibyo nubwo ibura ushobora kuvuga ngo ntibikora mugabo Bayern wumve ngo naco nyerekeye ushobora kuba mu kimwe mu kintu gishobora kuzobatera inguvu zo kuba bokina match bameze neza. Umumenyeza wabo Vincent Kompany zo bayagarutse kuri touchline kuko match ari novuga ko atarahari n'ubundi jewe ndabona ko Amahigwe menshi ishobora kubona finale ya Champions League izohuza equipe ya Bayern na equipe ya Arsenal. Bayern, Arsenal, Atletico, Paris Saint-Germain ni equipe ucu Amahigwe totally different. Bayern for sure. Jewe uko ndabibona. Niwe urasobanura byinshi. Jewe uko ndabibona. Ni equipe Amahigwe ndira sinareka kubisobanura. Twarabonye Chelsea basi manza wishure. Twarabonye ni Paris. Paris. Ariko twarabonye ko Chelsea ishobora gutsinda Bayern kuri position ya 80 kuri 20. 2012 Champions League ya mbere Chelsea yatwaye. Ifiswe n'umusigire. Bamwita Di Matteo apana yari Di Matteo yari Di Matteo yarafashwe nyene yarafashe equipe mu kwa mbere coach interim arayiridinga ishikana kuri Champions League uravyumva. Ni equipe Bayern uravye inshuro yateye mu igori uravye Chelsea ko yahabwa Amahigwe uravye Chelsea yakinisha Bertrand muri attack kandi yari mu defenseur ni kintu gishobora kuza niyo Arsenal tuba tuvuga niyo Atletico Madrid tuba tuvuga ukabona Amahigwe araziseke ku nshuro ya mbere batwaye igikombe ariko kubigaragara ku rupapuro Atletico Madrid na Arsenal izo kwiyendega shika finale ishobora guhura n'uruva gusenya kuri zira equipe nabonye izobiyatu nuko rero ati equipe ya Paris Saint-Germain ifise amahirwe yo gutwara igikombe ca UEFA Champions League cino mwaka kucigira kabiri yikurikiranya ku ruhande rwa Adu nawe ati jewe ndiko ndihweza mbona equipe ya Bayern Munchen iza gutwara igikombe ca UEFA Champions League. Ni hotel nziza iri mu Kamenge muri Heha kujya kabiri
nimero ya 4 ubwo ni gahunda ku bantu bose bipfuza kugira ahantu baja kurara canke kwirigwa muri tekinike baturabira amafoto ariyo y'umuntu ariko aragira ngira ngo abantu baza kumumenya ariko aragira bakunda ibintu byo kugira ariko aragira kabisa niko hoteli tuba turi kumwe rero mu kiganiro cacu nk'ibisanzwe kuri YouTube tubashimire ndabona abanditse turabugaruka ko mu kanya kaza ariko mumanze mwumve kino kintu nika hoteli